Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirishije inama intwazangabo n'intwaramiheto zo mu karere ka mbere ka gisirikare kuri wa mbere igenekerezo rya 27 Rusama umwaka wa 2024 inama yabereye mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero y'iyo nama na bikuru baganiriye tubishikirizwa na Rosine Girene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kugirisha inama intwaramiheto be n'intwazangabo ziri mu karere ka mbere ka gisirikare mu ntara ya Cibitoke, Bubanza, Bujumbura bene igisagara ca Bujumbura. Iyo nama ikaba yari iri mu rukurikirane rw'ibikorwa vyatangujwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, eka mbere akaba na kizigenza mu rwego rwo kwivuna abansi be n'urwego rujejwe umutekano kugira ngo bashobore guhura n'intwaramiheto abasanga ku kivi aho bari ko barakorera imirimo yabo kugira baganire bahanahana ivyiyumviro bashobore no kwinagura mu bikorwa vy'iteka basanzwe bajejwe. Kabaye n'akaryo rero ko kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ko gukeza intwaramiheto zose aho ziri muri rusangi haba iziri mu gihugu hagati canke iziri hanze y'igihugu kuteka ridasanzwe bariko bariha ariko kandi baha n'igihugu c'u Burundi. Uno musi dusanzwe tuzi yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu cubashwe kuvyerekeye guhagararira umutekano bene kurwanya umwasi. Ivyo vyose tukabikesha ubwira bw'intwaramiheto z'igihugu c'u Burundi koko arizo nkingi z'u Burundi koko. Kabaye n'akaryo rero ko kubandanya banunganza kandi amabanga y'iteka basanzwe bajejwe yo gukengira umwene gihugu mu guhagararira amategeko be no kugwanya umwasi w'ineza y'umurundi wese yari gushika ubutungane wo mu kubisi nayo ku gahanga eka no guhagararira ubutunzi bw'igihugu mu kugwanya ico cose cohungabanya umutekano mu butunzi bw'igihugu c'u Burundi. Radio television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza